ntumbero yo gushira mu ngiro amabanga batorewe, abakenguza amateka baragendeye amakomine yose agize igihugu c'u Burundi kugira ngo bashobore kwibonera no kuyaga n'abajenama b'amakomine, abarongoye amakomine, abahanuzi ba musitanteri, abarongoye ibisata bitandukanye vyo mu makomine no mu mazone. Ivyo bikorwa bikaba vyatunganijwe kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku rya gatatu gitugutu, hamwe no kuva ku igenekerezo rya munani gushika ku rya 10 gitugutu umwaka wa 2025. Izo ngendo zatunganijwe n'inama nkenguza amateka mu makomine yose agize igihugu, zikaba zifise intumbero yo guhanahana ivyiyumviro kuvyerekeye kugenzura ibikorwa vy'amakomine hamwe n'uruhara rw'abakenguza amateka mu mugambi w'igihugu wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Ibiganiro bikaba bifise kandi intumbero yo gufasha abatowe mu makomine kurangura neza amabanga batorewe. Mu makomine yose yagendewe, abitavye ibiganiro barose inyigisho zimwe. Abaremesha ibiganiro babanza gusigura isano riri hagati y'inama nkenguza amateka n'indongozi zo mu makomine n'icatumye inama nkenguza amateka yiyumvira gutunganya mwene ivyo biganiro. Inama nkenguza amateka iravye ubucuti ifitaniye namwe bw'abajenama b'amakomine, yavuze iti reka tugende tuganire n'abaje abantu badutoye. Inama nkenguza amateka rero irafise ideni rikomeye ku nama z'amakomine, ariko namwe nk'abajenama b'amakomine mufise ideni rikomeye kubera igihugu babakunze amajwi. Ni ukuvuga yuko ideni tubafitiye namwe muca murigirira abene igihugu babahunze amajwi. Ni ukuvuga ko natwe iryo deni duca turigira mu gihe abene igihugu batariko baratunganirizwa. Muri kahise rero twarabonye yuko inama z'amakomine zagiye zigahungabana kubera rimwe na rimwe kutamenya amategeko no kutamenya ivy'uburundi ajejwe. Ugasanga abari mu nama ya komine bibaza yuko nahubwo musitanteri ari uwo gukora ivyo bamubwiye, ivyo yucanka ubundi yiyumvira, bakibagira yuko inama ya komine nahubwo ikora ivy'abene igihugu. Ugasanga nahubwo tuko dushira imbere inyungu zacu gusumba inyungu z'abene igihugu, kuko inama ya komine uno munsi ni urwego rukomeye cane. Ikindi cyatumye dutunganya ibiganiro ni uko uno munsi amakomine yagutse. Amakomine yaragutse ni manini, hariya usanga hafatanye ikomine zibiri canke zibiri zirenga, hariya usanga hafatanye zitatu. Mw'inama nkenguza amateka rero, nk'abakenguza amateka twatowe n'inama z'amakomine, tukavuga tuti mu gihe abo bajenama ba komine baje bava hirya no hino muri za komine za kera, mu gihe batogira urunani bose ngo bakorera bene igihugu, twosanga nahubwo inama z'amakomine zihindutse akajagari, aho gukorera bene igihugu tugasanga nahubwo birirwa bashikurana. Ni muri iyo ntumbero twiyumviriye yuko nk'abatowe na mwebwe tuza tukababwira ivy'umwe n'uwundi wese ajejwe. Duca twiyumvira kandi yuko nk'abajejwe ibisata vy'ubuhinga nabo boba bari ngaha, kuko nabo nyene kugira bashike muri ivyo bisata vy'ubuhinga bemezwa n'inama ya komine. Ni ukuvuga yuko nabo baza muri ivyo bisata vy'ubuhinga bamenye yuko nabo bari redevable ku bajenama b'amakomine babemeje, bamenye neza ko ivyo bakora vyose abajenama b'amakomine babise kw'ijisho kuraba ko ivyo bariko barakora vy'ukuri biza bitunganiriza umwene igihugu. Tugatumira abachef de zone kubera yuko abachef de zone nabo nyene batorwa n'inama ya komine, bemezwa n'inama ya komine imbere yuko nyakubahwa amatari abasinyira. Nabo nyene bari redevable imbere y'abajenama ba komine. Uko twakoraniye ngaha rero, abakenguza amateka batorwa n'inama ya komine, abajenama b'inama ya komine batorwa n'abene igihugu,
abarongoye ibisata by'ubuhinga bemezwa n'inama ya komine, abashefu zone bemezwa n'inama ya komine. Aha rero dushaka yuko iyi ntumbero nshasha tugiyemo aho uno munsi biriko birakorerwa mu makomine ari igihugu cyararondeye kuva 2005 igihugu kiguma kifuza yuko ati mbega ubutegetsi bwova kumwe n'igihugu kongera kumusubirako gute. Uno munsi rero ntagira ikomine iza kuraba ku ruhande ngirarindiye hari ivyo leta izonkorera kandi byose ari komine twizwa kubikora. Ikomine uno munsi c'est une entité décentralisée ifise ubutegetsi bwose bw'abenegihugu. Nico gituma rero nk'abajenama b'amakomine dutegerezwa guhindura ingendo tukamenya ivyo turiko turakora ivyo ari vyo. Amakomine yaregeranye kugira bwa butunzi bw'amakomine bwose buboneke. Uno munsi rero ayo makomine 42 turi muri competition positive mwihiganwa na cyane yuko bwa butegetsi bw'igihugu bwashitse mu makomine twese tuja muri competition positive yo gukorera bene gihugu. Inama nkenguzamateka rero imaze kubona ibyo byose no yavuze iti kwiki kiringa ari ukigitangura reka tugende twegere bajya badutoye ari nabo badushikira imisi yose ijoro n'umurango kubende gihugu tubegere tubereke imirimo imbere yabo ibarindiriye. Ntimwifate nk'abajenama b'ikiringo giheze muri cyo kimwe habe na baba. Musitanteri ntiyifate nka musitanteri wa manda iheze ntibisa. Chef de zone ntiyifate nka chef de zone yahahora amenye kuno musi yikoreye umuzigo. Uno musi twikoreye imizigo y'abene gihugu kuko mini zosigara inyuma muri iki kiringo izobisigaye inyuma rimwe na rimwe kandi bizicebonekana. Nico gituma twese rero duceza gushira ingufu hamwe kugira by'ukuri ikomine zacu tuzihagarare tuziteze imbere muri bwa bumwe bwacu mu guhanahana ivyumviro icyuma tazi akakibaza ubundi tukirinda bimwe byari bihitiye aho nahubwo ugize ikoso cubona yuko ati siwe yobona ariye naje gushikira uno munsi ntavyo gushikirwa bihari. Uno munsi twese turuzuzanya ku neza y'abadusize imbere. Mu nyuma haciye hakurikira ibiganiro nyezina aho bari batumiwe basigurirwa amabwirizwa yerekeye intwaro zo mu makomine hamwe n'ibijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Inama nkenguzamateka yiteze ko inyuma y'aya manama abajenama b'amakomine barangura neza amabanga yabo, abarongoye amakomine bakarangura neza ivyo bajejwe, hanyuma inama nkenguzamateka nayo ihimbagwe kubera ko muri ico gihe tuzoba tubona yuko abatwizeye by'ukuri bahagarariye inyungu z'abene gihugu. Ibiganiro biteza guhera rero muzi neza amabwirizwa n'amategeko agenga imirimo mujejwe, umwe wese azi neza akazajejwe, azi uruhara rw'inama nkenguzamateka mu kwegereza abene gihugu ubutegetsi no kugenzura ibikorwa by'amakomine. Iyi nama nkenguzamateka igirandwi yatunganije bino biganiro kugira vy'ukuri tube hafi y'abadutoye, hanyuma twongere tugerageze no kuza turabafasha gutorera inyishu z'ibibazo bahura navyo. Abakenguzamateka dutogwa n'amanama y'amakomine. Ivyo bituma rero dutegerezwa kugira uruhara kuri mwebwe mwadutoye, tukemera vy'ukuri ko twebwe turi vyamwa vyanyu. Nkuko musanzwe mubizi abakenguzamateka duserukira igihugu cose, ivyo bikaba biri mu ngingo y'154 y'ibwirizwa shingiro. Ndabasaba ntihagire umujenama wa komine
mutabifise kozotuma tubibashikanako mugabo muje inama wa komine abafise ibwirizwa nshingiro uwatowe arafise uruhara kubamutoye ni nk'ideni rya politiki afise imbere y'abamutoye umukenguza n'amateka naho iryo deni arifitiye abarundi bose aragaruka akagira uruhara kubamutoye aribo abajenama ba komine aba nabo kubera bakorera komine n'umukenguza amateka arafise uruhara mw'ikomine ibwirizwa nshingiro amabwirizwa n'ayandi mategeko y'igihugu cacu araho inama nkenguza amateka ubasha bwo gukurikirana ibikorwa by'amakomine inama nkenguza amateka mu gikorwa cayo ca mbere irakenguza amabwirizwa harimwo ayerekeye itunganywa n'iringanizwa ry'amakomine ibiri mu ngingo y'164 n'ingingo y'192 y'ibwirizwa nshingiro iramaze gutora amabwirizwa menshi yerekeye amakomine aha twovuga ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro nimero 1/18 yo kwitariki 7 z'ukwa gatandatu 2024 risubiramwe intwaro mu makomine iryo murarizi ko ari ryo no munsi tugira ko rimwe ryegeranya amakomine naho benshi bavuze ngo leta iriko ikora ibintu n'ibihushane vyayo bavuga ngo nta kuntu leta yovuga yuko ngo iriko yegereza ubutegetsi abene gihugu ngo mugabo ngo igacangwa amakomine yagura ngo yari kuguza amakomine akaba menshi kwegereza ubutegetsi umwene gihugu sukumwegereza umutware umwene gihugu kumwegereza ubutegetsi umwegereza service uno munsi twese turazi neza yuko ivyahora bikoregwa muri komine bizokorerwa muri zone ubwo nibwo rero kwegereza ubutegetsi umwene gihugu ntakeneye kubona ngo musitanteri ngo ari hajya ngo ari chef de zone yamutunganirije ntakeneye musitanteri umukuru w'umutumba yamutunganirije ntakeneye chef de zone akeneye umutunganiriza gusa muri ivyo biganiro umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Gervain Ndirakobuca aherekejwe n'umukenguza amateka Leo Kadinda Cayisaba n'indongozi zo mu ntara ya Bujumbura yagiranye ibiyago n'indongozi zo mu makomine ya Cibitoke, Bubanza, Ntahangwa, Mpanda, Mugina, Bukinanyana na Muhuta. Mu kurangiza ivyo biganiro muri buri komine umukuru w'inama nkenguza amateka yahereje ku gutanga impanuro ku bari bitavye ivyo biganiro ahanini akaba yabahamagariye gukora bafatanye mu nda kandi bisunze neza y'umwene gihugu. Nyakubahwa arongoye inama ya komine mwebwe abajenama ba komine nyakubahwa musitanteri iyi komine izokwigenga mu 2027 mu gihe guhera uno munsi dufashe intambuko yuko vy'ukuri tubona yuko ikomine yaronse bwa bwigenge yagumye haranira bimwe leta byose yagumye irondera guhereza komine aho bwa mbere yumvira gushiraho ikigega phonique cyoshigikira amakomine mu nyuma ikumvira gushigikira amakomine ni miliyoni 500 inzira zose leta yagira cyangwa kuva 2005 uno munsi na karyo keza kubera ko amategeko byose yarabishikirije ikomine. Ivyo navyo rero na hacu twebwe nk'abajenama b'amakomine kugira iyo komine vy'ukuri mu 2027 izobe yigenga. Aha rero abasigara inyuma ejo ntimuzorabe leta ngo ntaco yabafashije kugira komine yigenge. Ubu umupira uri wanyu. Leta amategeko yarayasizeho, leta yarasizeho ivyo gutoza amakori n'amatagisi, leta yarasizeho ibintu byose bikenewe byose kugira ikomine no munsi itangure kugira uwo mushinge wuko izoba yigenga by'ukuri atakintu na kimwe isaba hanze. Ni no kuri iyo mvo uno munsi mwabonye mu bajenama b'amakomine atabashikiranganje barimwo, atabashinga amateka barimwo, canke abakenguza amateka barimwo.
ni naco gituma mwabonye na musitanteri atakiri mu nama ya komine. Icakuyemwe musitanteri no kugira musitanteri abo munyepolitiki ahamagagwe mu nama ya komine aje kwishura ibibazo kujya mubona abashikiranganje birwa bishura mu nama nshinga amateka. Nico gituma ubu butegetsi twinjiyemwo bwatanguye inyuma y'aya matora ntihagire ububwitiranya n'ubutegetsi kwa tumaze mu myaka iheze. Ntihagire abagorora amakoti n'amashati yera ngo barinjiye mu bibanza bamenye ko naho ubwo bakwiye kwambara amajinisi n'ibirato by'amazi bagakorera bene igihugu. Ico navuze n'ikindi cyatumye tuza ngaha nukugira duhanahana ivyiyumviro kuko uja mu ishamba utazi ugaca inkono utazi. Uri musitanteri, uri chef de zone, ukaba ufise iruhande yawe umuntu uzi ko afise akamaro gakomeye kugira uburongozi bw'ikomine bugende neza canke zone igende neza, mwegere. Nico gituma arabahanuzi bajejwe ibisata vy'ubuhinga. Musitanteri n'umunyepolitiki, chef de zone n'umunyepolitiki, mugabo ayo madepartement nabajejwe ubuhinga. Ni kimwe na executive communal w'ikomine n'umuhinga. Irero coordinateur w'ibisata byose by'ubuhinga bikoregwa muri komine. Nka twebwe dutora amategeko, dusesangura amategeko, mwatoye twifuza yuko vy'ukuri izi nama z'amakomine zipanga neza zikiyubaka. Twifuza ko amakomine yose aja muri competition positive. Ejo tuzosanya amakomine yaragize uruhara rukomeye mu iterambere ry'abene gihugu. Twifuza ko haba urunani entre l'administrateur communal, le président du conseil hamwe na secrétaire exécutif. Abantu bagira amashiga ubutatu bweranda ku neza y'abene gihugu babasize imbere muri komine. Le secrétaire exécutif n'umukuru w'abahinga, nta politika kini, n'umukuru w'abahinga. Azana ibikorwa by'ubuhinga byavuye mu madepartement technique bicabiza kwa musitanteri kubishyiramo politiki akoranye n'inama ya komine. Ico twifuza nk'inama nkenguza amateka dutandukanye ibikorwa by'ubuhinga n'ibikorwa bya politiki. Ujejwe amazi meza muri komine wamubaza ngo nta mazi dufise muri komine ngo nakorera yaje, agaca avuga ngo ijya amazi bariko barabiraba, akishura politiki. We ujejwe amazi meza muri komine, ujejwe isuku n'isukura muri komine, abantu bariko bagusaba amazi, twishura ikibazo c'ubuhinga ntutwishure politiki. Tubwira uti azoboneka ejo, isoko yaratanzwe, hariho umugende bariko barimbura kuraza, tugeje ku birometero bingahe, asaka birometero bingahe. Apana kubivuga ngo bariko barabiraba, barabiki. Eka umuhinga akora akazi k'ubuhinga, umunyepolitiki akore ivya politiki. Ejo bundi gihe hari ikiza covid, abantu isuku baragitwararika cyane, mugabo uno munsi abantu baradebukiwe nibakigira iryo suku. Murumva hirya no hino ikiza cakorera kiriko kiraza. Mwarumvise nakamo nyakuba umushikiranganje wa mbere yateye abo bagiranye inama asaba yuko isuku n'isukura yoshigwa imbere. Nk'abari mu makomine rero tujejwe amakomine, tubasabe twese ivyo bintu bijanye n'isuku n'isukura tubishira imbere kugira vy'ukuri abene gihugu bagira isuku, hama dukingira abene gihugu ingwara z'ivyaduka. Murazi ko ingwara z'ivyaduka iyo ziteye zidutwara uburyo bwinshi, zidutwara abantu, zikadutwara imiti, zikadutwara n'ibintu vyinshi, ugaca usanga nahubwo aho kubana yadukora byakuba byo kwiteza imbere tugiye mu kugwana n'ivyo biza. Aha naho rero ico naco tugishire mu bikorwa dukora vya misi yose. Nyene iteka ndira ko buca yarongeye kandi arahimiriza abo bayaze kutazonyonora amatungo ya leta, kutivanga mu kazi k'abandi, kubumbatira amahoro n'umutekano no gutunganiriza bose. Twirinde gukubitana imyereka ngo nkeka ngo vyo mugora
ngo nyeka nanje ngo noshikirwa nushikirwa Imana nimba itabigenye nk'abanyekomine tubumwe twuzuzanye kandi umuntu wese amenye serakine nitugume twishiramwo ko dushoboye byose nta muntu ashobora byose ico tubasaba ni kimwe nuko mwiyambura iyo umwe wese yajapfa ivyari ingese atari nziza vyo twaje tuva byose tukabisiga muri ako kahise no kuvuga twiyambure kahise kabi dutware kazoza keza nsaba ko twese tugira urunani gubakiye ku mwene gihugu urunani gubakiye kuri service de base zo mwene gihugu dushira imbere amategeko yose agenga igihugu cacu aho rero nkaca nsaba abantu batatu perezida wa conseil musitanteri executive communal ko mugira ubutatu bweranda muba mashiga twese muri komine tuzoteka ko n'inkono y'ibumba apana isafuriya ivyo muzoshaka ko tuba byose bizova kuri mwebwe batatu ico komine izoshika ko cyose kizova kuri uwo mwumvikano hagati yanyu muri batatu abene gihugu batamenya aho bitura uwo ni wa mushike dufise uno musi nk'inama za komine n'abajejwe l'executive communal abene gihugu tuza kubigisha tukababwira imanza ubwoko bw'imanza zose izija kwa OPG nizigenda kubajejwe intwaro tukabibasigurira bakavyumva nk'abajejwe komine aba OPG nabo tukabahereza gasopo kwizo manza zose za affaire civile bajamwo zo kumvikanisha abantu ko nabo kizira kikaziririzwa bimwe barabafata abantu bakabigubanya ugasanga umenga OPG nakorera muri komine tumenya ko nabo nyine tubajejwe kuneza y'abene gihugu ejo bundi hari igihe musitanteri yumva umwene gihugu bamuri igiturire akabona nk'ibisanzwe ika bakiriye umwene gihugu bakiriyera komine n'ubutunzi bwa komine bwagiye butategerezwa kuja kandi umuntu ahembwa na leta ibyo byose tuza kubihagararira biri muri wa mushike dutegerezwa gukora mu kwigisha bene gihugu kubera ko intara ya Bujumbura umukuru w'inama nkenguzamateka yagendeye hibonekeza rimwe na rimwe ibimenyetso byo kudafungura neza yarongeye kandi arahimiriza abari batumiwe mu biganiro ko hoshigwa imbere gufungurira neza abavyeyi n'ibibondo kugira ngo bagire amagara meza twese twigisha abantu bacu gufungura neza ubugari kubukoza urutorero wisi ukabona ko ari sawa nyene ndayuzuye ukumva ngo bimeze neza twe basira ku wasanze heze tubifungure mugabana bacu tubahereze indya zikwije ivyangombwa ibintu byo kumotereza tubivemo abana tubagaburire ivyankenerwa byose bisabwa uko ari bitatu none kwizo mboga tuzirima kwije berage tubirima hariho naboroye inkoko abo bana tureka kubagaburira gute abaganga barabizi barabitwigisha umuvyeyi yibungenze utwitwararitse umwana yibungenze kuva ku munsi wa mbere asama gushika ku myaka 3 ni misi 1,100 iyo misi 1,100 uyitwararitse umwana amaze akavuka ivyankenerwa byose wabihaye umuvyeyi ash uwo mwana no kwishuri nahazoshikayo nibazo munaniyo yaciye uwavuga ngo abana ngo nibijuju ngo kubera yuko ngo abarimu dushaka tugira abarimu bahinga gute abo bana badafise la capacité intellectuelle le cerveau tabaye bien développé zogoma ari ngorane ako kigoro tugakole twigisha bene gihugu iyo misi 1,100 ya mbere imyaka 3 uwo mwana tumukurikirana kuva umuvyeyi wa gisama uzobona umuvyeyi we yasanya avuga ati ndateza kugira kigoro kuri uyu muvyeyi kugira niki kibondo yibungenze kizoza ari kibondo
gifitiye akamaro igihugu. Nimbe turiko turaja mu mbona kazoza igihugu kifashe mu 2040 kandi gitembere mu 2060 ntidushobora kugishikako ubumenyi budahagarariwe, ubuvuzi budahagarariwe ngo tugende tujana n'ibihe, kandi ntidushobora kubishikako uburimyi n'ubworozi nabwo nyene budahagarariwe ngo abantu baronke ico bafungura hama baronke n'umwimbu batwara ku isoko. Nivyo tubera kuri amahoro n'umutekano, mugabo nivyo bindi navyo binkenegwa de service de base z'abene gihugu nazo tuzakuzihagararira. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Generose Ngendanganya yaganiriye n'indongozi zo mu makomine ya Gitega, Bugendana, Muramvya, Isare, Kiganda na Gishubi. Muri izo ngendo nyakubahwa Ngendanganya yaboneyeho akaryo ko guhimiriza abo barongoye abandi korera bene gihugu bicishije bugufi kandi bashize imbere ineza yabo baserukira. Twarabiye hamwe vyinshi harimwo ingene ibwirizwa shingiro, amabwirizwa menshi n'amategeko ntunganyabikorwa vyerekana neza ingene abakenguzamateka batogwa. Ububasha bw'inama nkenguzamateka mu vyerekeye ubuzima bw'amakomine, ububasha bwo kugenzura ibikorwa leta ikorera mu makomine, kugenzura ubutunzi bwa komine, ikurikizwa ry'amabwirizwa muri komine n'ibindi. Ni ngombwa rero ko abakenguzamateka mwitoreye tumenye ibibagoye kugira ngo turi kumwe turabire hamwe umuti nyawo wotorerwa ibibazo bihanze amakomine, kuko tubiri tuvurana ubupfu. Kwegereza ubutegetsi abene gihugu ni politike nziza cyane kubera ko ituma hakomezwa intwaro rusangi yegereye abene gihugu, inzego z'intango zikitegurira zonyene zifadikanije n'amashirahamwe atandukanye y'abaserukira abene gihugu arangurira imirimo muri komine, imigambi y'iterambere kuva ku mutumba gushika mu komine. Ivyo bituma vyoroha gushikira iterambere rirama kandi ridakumira. Inama mpanuzwa jambo ya komine, musitanteri, abahanuzi biwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikomine, abarongoye ibisata n'abakuru b'amazone bafise uruhara rudasanzwe mu gutunganiriza abene gihugu, mu gutsimbataza amahoro, intwaro ibereye, iterambere rirama kandi ridakumira mu komine bajejwe. Dusabe abatowe mu nzego zitandukanye kumenya ko bahawe akazi n'abene gihugu, bazokwame baca bugufi, babumvirize, biteho ineza yabo bo barongoye. Twongeye kandi kubasaba dushimitse kuvavanura n'ingendo yaranze abategetsi muri kahise, mugire riho inyifato ibereye indongozi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye kandi ahimiriza izo ndongozi ko boshira imbere mu byo bokora imbona igihugu cihaye mu mwaka wa 2040 no mu 2060, gushira imbere inyungu rusangi, kubaha amategeko, kugira isuku n'ibindi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yagendeye amakomine ya Rutana, Makamba, Nyanza, Bururi na Rumonge. Imbere yo kurangiza ibiganiro yarumvirije imyitwarariko y'abene gihugu yashikirijwe n'abari bitavye ivyo biganiro. Mu nyuma yarongeye abatekerera impanuro zitandukanye zibasaba kubaha amategeko, guca imikobeko, kwitaho indero y'abana, kugira isuku, kugwanya ibiyayuramutwe mu gwaruka, kugwanya ikiza kolera n'ibindi. Turonse zino nyigisho mu ntango z'imirimo yacu twashizwe n'abene gihugu, tubaserukire rero neza. Mwumvise ubucuti budasanzwe buri hagati y'inama nkenguzamateka n'abajenama b'amakomine. Twogere rero kuri ubwo bucuti kugira ngo
duteze imbere igihugu cacu, dushikane abenegihugu batwizeye ku iterambere rirama kandi ridakumira. Duhimirize abenegihugu bose umwe wese agira imbonakazoza y'urugo rwiwe. Duhamagariwe kandi guca imikobeko ku mitumba yose igize ikomine. Mugire isuku, musukure kino gisagara ca Rumonge, ndetse muhimirize n'abenegihugu bose kugira isuku. Barumvise ko ikiza ca korera cateye, tubahamagarire kugira isuku rikwiye kugira ngo tucirinde. Tugire isuku mu gukaraba n'isabuni kugira ngo abenegihugu bagire amagara meza. Ntituzoja mu gihugu giteye imbere rufise abenegihugu bagwaragurika. Ntituzoshobora kwijuka ibikorwa vy'iterambere abenegihugu turongoye badafise amagara meza. Turinde urwaruka rwacu kuba ku marigara, kunywa izi nzoga twumvise muriko murashikiriza hano zica inguvu abenegihugu, ugasanga mbere nta nico bagishoboye gukora. Izi nzoga rero n'abazinywa no kuzinywa bigerera, kuko ikintu kije kitubuza kugana ku iterambere. Murumva ko ari umwasi w'iterambere, ni umwasi w'igihugu, ni umwasi w'abarundi. Indongozi duhamagariwe guhimiriza abo turongoye kugira ngo none dushike ku gihugu giteye imbere. Abandi bakenguza amateka bari bigabuye mu migwi, aho abakenguza amateka Sabine Ntakarutimana na Jean Baptiste Baranyizigiye bagendeye amakomine ya Busoni, Butihinda, Gisagara, Muyinga, Cankuzo na Kirundo. Abakenguza amateka Berkimas Nzoyihaya na Josephine Nyiraneza nabo bakoranije baserukira bene gihugu bo mu makomine ya Kayanza, Kiremba, Muhanga, Tangara, Matongo na Ngozi. Umugwi wa gatandatu warugizwe n'abakenguza amateka Imelda Sabushimike na Ferdinand Ndayisavye bakoreye mu makomine ya Matana, Mugere, Mwaro, Nyabihanga, Rwibaga na Mukaza. Umugwi ugira indwi waruhagarariwe n'abakenguza amateka Cyriaque Nshimirimana na Leonard Habimana, bakaba nabo bakoranije abaserukira bene gihugu bo mu makomine ya Butaganzwa, Isuru, Musongati, Karusi, Ruyigi na Shombo. Abitavye ivyo biganiro vyatunganijwe n'inama nkenguza amateka bararosa akaryo ko gushikiriza imyitwarariko yabo n'iy'abene gihugu baserukiye. Mu nyuma barashikirije ingene bakiriye izo nyigisho. Ni inama ije hageze, inama ije tuyishashaye, inama ishitse na twebwe twariko turibaza ati mbe ubu tugiye gukora gute, ubu tumeze gute. Musanzwe muzi yuko turi mu ntunganyo nshasha, intungwanyo yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Ivyo navyo birasaba intunganyo nyinshi, birasaba impinyanyuro nyinshi, birasaba amategeko mperekeza, birasaba amabwirizwa. Ariko rero icyo noshima cyane ku inama ni inama ije itwereka yuko naho tworindira iyo mabwirizwa mperekeza ko hariho ibikorwa byinshi twaba turakora mu kurindira. Ni inama kandi twumviyeho ikintu gikomeye, aho twumvisije yuko inama nkenguza amateka ari urwego rukomeye rutegeza kuza ruragenzura ibikorwa bikorerwa mu ikomine. Dushima cyane tuvuga tuti ubu rero tugiye gukora dukikijwe n'abavyeyi baduhagatiye, tuvuga tuti ahubwo na twebwe mu gihe tuzoba turiko turakora ibikorwa tubona hariho akatuzazaniye turashobora kubikora ko tukabatumira hataranagira ko baza kugira ngo baze kuraba yuko ivyo turiko turakora bitureresha neza na neza muri ya mbono kazoza y'u Burundi bwifashe 2040, Uburundi buteye imbere 2060. Ni inama twari kumwe n'aba chef de département, ni inama twari kumwe n'aba chef de zone, bose biyumviye ico
dukwiye gukora kugira ngo neza na neza ya mbono kazoza dushobore kuyishikako. Ikindi kandi ni inama yatweretse yuko ubu tugiye mwihiganwa ry'amakomine atavyo kuza turarabira mu yandi makomine, ahubwo twebwe nyene dukwiye gukora ibikorwa biza biroresha imbono kazoza y'ikomine yacu. Nukuvuga ico twumvishije gikomeye cyane gose nuko mu rwego nshingwabikorwa rw'ikomine dutegerezwa gukora twisunze amategeko, dukurikije amategeko, ariko tugakora ku neza y'abenegihugu mu ikomine. Hanini baduhaye amabwirizwa n'amategeko azodufasha muri iki gikorwa. Novuga nti si ibyo gusa, twanahamenyeye imigenderanire dufitanye n'inama nkenguzamateka. Banatubwiye n'ico dukwiye kumarira abenegihugu, ko turi ngaha abantu bakwiye kwitwararika ineza y'umwenegihugu. Twungutse ibintu byinshi cyane, ahubwo twabanza gushimira inama nkenguzamateka yo yabonye ko bikenewe ko abatanguye amabanga amashasha muri kino kiringo bokarihirizwa ubwenge. Twaciye twunguka kandi ingene tugiye gukora akazi, tugiye gukora twumvikana kandi twisunga amategeko atugenga, twese dukora twumvikana. Tubibutse ko muri izo ngendo inama nkenguzamateka yari yitwaje agakemanyi kagizwe n'amakaye katanzwe mu marerero y'imfuvyi hamwe no mu mashure shingiro amwe y'amakomine yagendewe.